Amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemwo kudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ubushikiranganji bujejwe uburimyi burahumuriza ko ubukene bw'ifumbire bumaze iminsi buvugwa hirya no hino bugiye gutorerwa umuti. Umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji yemera ko bariko baraganira n'ihinguriro ryayo FOMI. Ukubura aho bugama imvura iguye ni kimwe mu bihanze abunguruza abantu mu ntara ya Bubanza baherutse kwimurirwa ku gituro cyo kw'isoko yo mu Ngagara. Ubundi ngo bari bamenyereye gukorera muri ico kibanza gishasha. Mu makungu naho turababwira ibijanye n'inama igira 26 yatanguye kuri wa mbere mu gihugu ca Ecosse, ikaba iriko iriga ibijanye n'ihindagurika ry'ikirere. Mu kanya nido ryano makuru. Kubaramutsa no makuru tuyahereye mu gisata c'uburimyi, aho ubushikiranganji bujejwe uburimyi ngo bwitwararika ikibazo kijanye n'ifumbire ku barimyi. Umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji arahumuriza abarimyi akavuga ko bariko baraganira n'ihinguriro FOMI kugira ngo ikibazo c'ubukene bw'ifumbire kiriko kiravugwa hirya no hino gitoregwe umuti. Leta y'Uburundi yarihaye ihangiro ryo kugwiza umwimbu, ivyo navyo kugira tubishikeko duteza gushikana ifumbire gushikiriza ifumbire mwene gihugu ndetse n'imbuto zirobanuye. Ico nico ubushikiranganje bwihatiye ku mwaka ngira ngo nubwo byoba hariho agahaze buke buke nta gwamugwishi riko ravuga yuko atafumbire barose. Isa turiko turavugana turazi neza ko ifumbire yashitse mu mazone yose y'igihugu, aho hoba hariho agahaze kumbure birashika, sindabivuze ngo ntibihari. Hariho hamwe usanga bavuze umwavu uyu n'uyundi uko murazi mijya mwavu itatu, imbura, totahaza n'abagara. Birashika ugasanga harabura ntuzenye amatona akwiye yabagara canke ya totahaza. Ivyo rero nitwo twibonekeza, ariko rero tukuma tuvugana n'ihinguriro rikora FOMI kugira ngo uwo mwavu ushike wose kumene gihugu uko bajyawurihiye awuronke uko yawurihiye ungana. Ivyo rero turiko turabikonibaza ko atakibazo uko bigenda kose. Muri rusangi turashima ko ifumbire yashikiriye abarimyi. Abunguruza abantu nabo baja canke bava mu ntara ya Bubanza ngo batanguye kumenyera gukorera ku gituro gishasha kiri kw'isoko yo mu Ngagara. Ariko rero wikijanye no kubura ubwugamo y'imvura iguye kiri mu ntambamye nyamukuru bariko baragira muri kino gihe. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Honera Muco. Ku gituro gishasha c'amabus aje canke ava Bujumbura Bubanza, akazi kariko karakogwa nkuko bisanzwe bimenyerewe. Hari abafata amabus n'abandi bafata imiduga izwi ku izina rya Probox. Bashoferi bakorera kuri ico gituro gishasha bavuga ko bariko baramenyera, ariko bakavuga ko hari intambamyi zitandukanye. Umwe twasanze aravuga nk'ikibazo c'ikibanza gito bakoreramwo, ngo baranagira n'ikibazo c'aho bugama igihe imvura iguye. Turafise intambamyi y'ubwugamo, ni ukuvuga ko iyo imvura iguye turabura ahantu twugama. Hama iyindi ntambamyi ya kabiri ni ya parikingi iba ntoya. Twasaba rero yuko borondera ikibanza c'amapasteki kugira ngo iyi miduga imanuke hari epfo nkuko bari babitwemereye, kubera ko haca haba desordre ngaha imbere y'ivuriro. Ubundi nyene yunguruza abantu akorera kuri ico gituro asaba ko ya Bujumbura yokwemura ikibazo kijanye naho bashobora kwiherera canke aho bashobora gufungurira. Kare twashaka ku gituro nka zine, ariko ubu ntidukwiye ituro zine, turakora nka zibiri canke zitatu. Ikindi naco no vuga kininiya, ahantu twaje ntihagira restaurant, ntihagira ahantu dufungurira. Aho uratonda ugataha kuko waje. Twebwe abashoferi tukunda kuzinduka, turazinduka saa 11 tuba turi ngaha, tukaja dutaha saa moya y'ijoro. Umva turashobora kwirirwa ubusa ari karenga. N'ahantu
twihagarika twituma ntaho, kuko aho twihagarika badusaba amafaranga kandi aho twahora batadusaba amahera. Nico rero cari mu kintu dusaba ko abarongoye uburongozi ababijejwe babidufashemo. Ingingo yo kwimurira igituro c'amabisi yunguruza abaja canke bava mu ntara ya Bubanza gukora ku isoko ya Ngagara ikaba yafashwe na meri ya Bujumbura kugerekereza 15 kwezi kw'icenda no mwaka, aho n'abaranguza ivyamwa n'imboga bahora bakorera mu isoko ya Kotebu nabone bimuriwe rimwe mu isoko ya Ngagara. Arakoze mugenzi wacu Onera Muco. Nayo abakoreshi barabara ryitiriwe Ruvubu rije ku isoko rya Ruvumera ni muri zone ya Buyenzi barashima ibikorwa biriko birashigwa mu ngiro. Nubwo biruko basaba yuko umufurege utwara amazi uri kuri iryo barabara nawo nyene wosibugwa kuko ngo urabangamira imirimo y'abakorera kuri iyo soko ya Ruvumera. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Nicole Nininahatswe. Turi muri zone Buyenzi kwibarabara riva ku isoko rya Ruvumera rija ahakoresha hamwe rya Brarudi muri commune Mukaza. Abakoresha iryo barabara twaganiriye nabo bararyoherewe ibikorwa byo gusubiramo iryo barabara ryari ryarononekaye. Hari haciye igihe kirekire ari barabara ribi gose mu gutwara abantu ntitwaronka aho tubacisha, twarinda kugenda duteruye amakinga. None ubu turashima kweri. Nubwo biruko abanyagihugu bakorera mu micungararo y'iryo barabara bararaje ushinga n'umuserege wuzuyemwo amazi hamwe n'imicafu. Uno munyagihugu asigura ko badafise uburyo bukwiye bwo kuhazibura. Ikanivo irateye isoni n'ubwoba, birashobora gutera ingwara n'abakoresha barabara. Hariho amaresitora yegereye hafi yaho, abantu ugasanga bariko barafungura ibisazi bikava muri ya makanivo. Rino barabara bararikoze uyu munsi, ejo rizoca ribomoka kubera imvura iguye. Ya mazi yose, ya myanda yose iruhukira muri rino barabara. Aye harimo amamashini akenegwa kugira irya kano bayibomore, iyo sima irazimvye. Navyo twoshobora mu majambo make. Abo banyagihugu basaba babijejwe gutorera inyishu ikibazo cyo muserege na cane muri kino gihe c'imvura. Nicole Ninahazwe na urakenuye. Hano makuru tuyasozerere mu makungu ahatanguye inama igira 2026 iriko yiga ibijanye n'ihindagurika ry'ikirere mu gihugu ca Ecosse. Abategetsi b'ibihugu rutura hamwe n'abandi bashika 120 nibo bitavye iyo nama. Hakaba hitezwe ko hafatwa ingingo zitegerezwa gushigwa mu ngiro kugira bakinge amabi ashobora gushikira umugabane w'isi. Inkuru y'ikinyamakuru Euronews tuyibaza mugenzi wacu Oba niyo nkuru. Bamwe mu barongoye ibihugu rutura batanguye gushika i Glasgow mu gihugu ca Ecosse bitavye inama igiri ya 2026 y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yo kurabira hamwe ibijanye n'ihindagurika ry'ibirere. Umwe muri bo ni umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yashitse avuye mu gihugu c'Ubutaliyano mu nama y'ibihugu 20 bitonze kurusha ibindi ku isi, aho babanje kwiga ibijanye n'uko ingingo zaheruka gufatwa zitashitswe mu ngiro. Ubundi ari muri iyo nama ni umukuru w'igihugu ca Colombia Ivan Duque. Ico gihugu arongoye gifatwa nk'ikibangamiye cane abaharanira agateka k'ibidukikije nk'uko bishikirizwa n'ishiramwe Global Witness. Mu mwaka uheze gusa abaharanira agateka k'ibidukikije barenga 65 baragandaguriwe mu gihugu ca Colombia. Kuri uyu wa mbere nyene abategetsi bamwe barongoye ibihugu, abandi amareta n'abandi bashika 120 nibo bitezwe kwitabira iyo nama. Bitegekanijwe ko baganira banafate ingingo zihambaye mu gukingira ibidukikije no mu gukinga ivyago bishobora gushikira isi. Bamwe mu batitavye iyo nama ni nka Vladimir Putin aramutse igihugu c'Uburusiya, Xi Jinping w'Ubushinwa hamwe na Jair Bolsonaro arongoye igihugu ca Brazil yagirizwa gutuma ishamba cimeza rya Amazoni riguma rihonywa. Chuti namwe bagenzi mwariko muradukurikira makuru mu Kirundi twari twabateguriye ni hano duciye tuyasozerera. Shimire mwebwe mwese mwadukurikiye, abandi shimira ni magenzanje bamfashije gutorokanya ano makuru. Ndabasezere nibaza ko mubandanya muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.